tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Ndaryohewe kuri ngaha no munsi, bivanye n'ijambo ridasanzwe tugomba tuganire. Twari tugize iminsi tuko turaganira ibintu bikomeye cyane bijanye n'ivy'ibihe vy'iherezo. Si cigwa mpejeje, ncigwa nzoguma ngaruka kugira twibutsanye ivy'urugendo rwacu. Amen. Kumbe no munsi nazanye no aspect kanaka twari tugize iminsi tuganira ko, mugabo ikindi gihe nzozana n'izindi aspect kugira tuziganire ko bijanye n'ivyo gihe ciherezo. Mugabo pour le moment mwemu yere ashize ku mutima ikindi kintu kigira kiduteguriye kwinjira muri saison shasha. Amen. Kimwe mu buntu Imana yangiriye no kumva, no gushobora kumva ibihe no gushobora kumva ibihe ishengero rigiye kwinjiramo, no gushobora kumva saison. Sinzi iyo mvuze saison n'ibihe ko byose bisona kumwe mu matwi yanyu. No gushobora kumva saison ishengero rigomba kwinjiramo. Rero iyo ndayumvise kenshi ndayitangariza ishengero kugira ngo twese twizere muri iyo direction, kwizera kwacu tugutumbereze muri iyo direction, hama tugende tubona ama resultat afatanye n'iyo direction. Misiyeze mu kwezi kwarangiye canke atari uko turimwo, mwemerere yambwiye ngo mbwira ishengero ko kujya kwezi ari ukwezi kwibajya gakiza. Nimba ari ahantu, nimba ari ukwezi twabonyemwo ibintu byinshi bitandukanye Imana yagiye ikora ku bantu, yuguru ibintu by'abantu, ni kujya kwezi. Hama inyuma yako mwemu yera numva ashize ku mutima ati nimwinjiye mu vya evangelisation. Hama ndabitangariza ishengero. Nagiye mbona abantu batari bwavuga ubutumwa n'igihe na kimwe, ariko bumva ubuntu bw'Imana bwo kuvuga ubutumwa bwiza. Baratangura kuvuga ubutumwa bwiza, baratumira, barafronta abantu gutya, barababwira ubutumwa bwiza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kandi vraiment hari ubuntu bw'icyo gikorwa mu buryo bukomeye cyane. Alors, nako ndavuga iki? Hari ubuntu kabisa bwo kuvuga ubutumwa bwiza muri periode twari turimo. Mugabo ndumva hariho ahandi hantu tugomba twinjire, nifuza ko umuntu wese yinjirana natwe muri icyo gihe. Ntihagire umuntu asigara inyuma. Numva umenga ngomba guheka ku mugongo umuntu wese twinjirane muri iyo saison yindi shasha. Tugira twinjiremo. Tujane hariya muri Yakobo 4. Yakobo 4:6. Haba ngo ariko itanga ubuntu burushirije, nicyo gituma ivuga iti Imana igwanya bibone, ariko abicisha bugufi ibaha ubuntu. Mwe mwirashize ku mutima gose akagajambo ka mbere gatangura n'agahereza. Haba ngo ariko itanga ubuntu, ariko itanga ubuntu burushirije. Vuga ati Imana yanje ntitanga gusa ibintu, Imana yanje itanga ubuntu. Hari gihe Imana iguha ubuntu, ari n'igihe iguha ubuntu burushirije. Sezo rero tugomba twinjiremo ni sezo y'ubuntu burushirije. Ni sezo y'ubuntu busesekaye. Ni sezo y'ubuntu butangaje mu buryo bukomeye gose. Tugira twinjire mu gihe, ndizera ko ari abantu baza kunyumva, ko nabasengeye hari abantu baza kunyumva. Tugira twinjire mu yindi faze y'ishengero, aho tugiye kubona ubuntu butangaje, ubuntu burushirije. Bimwe wumva mu mutima wawe umenga
huzuyeyo umunezero uvanze n'amarira kubera ubuntu butangaje uri kurabona mu maso yawe. Amen. Yanyu iracari hasi kandi ko numva abakenyi bariko baraduga gatonya. Haleluya. Hari igihe Imana igutwenza ugatwenga wenyene, ngahi n'igihe Imana igutwenza n'abazokumva ivyagutwengeje bose bagatwengana nawe. Hari Imana iguhezagira, umuhezagira ugarukira mu nzi wawe, ukabaho, ukarya, ukariharuwaye, ukigisha abana. Ngahi igihe Imana isuku umugisha usesekaye ku muryango, cye ku buzima bw'ubuntu, ku buryo ucika source de benediction, ku buryo ucika nk'ahantu abandi baza kuvoma umuhezagiro, ku buryo ucika ahantu abantu bireferako hamwe yavuze ati Mana, bariko barasenga ati Mana umuhezagire, basange mu vyimviro vyabo basenga bavuga ati Mana umuhezagire nka naka. Hamuchika reference, hamuchika babantu wa muntu, abantu bose bashaka kuvuga ati ivyo uyu muntu ntitwovyirengagiza, yarahezagiwe n'Imana yo mwijuru. Nico birivuga ngo abazovyumva bose bagatemwanya ati kuvyukuri uyu muntu ni icitegerezo cy'umuntu Imana yagiriye neza. Shataramando sibrate. Paulo yabwiye abifilipi ababwira ngo ndababwira ubuntu bw'Imana bwagaragaye mu ishengero ry'i Makedoniya. Vyari ibintu biri palpable, vyari ibintu biboneka, byari ishengero rikenye riri hasi riri down. Mbwa ubuntu bw'Imana burarimanukira iryo shengero, hama a un certain moment iryo shengero rikika reference y'ubuntu bw'Imana. Kuburyo Paulo yandika abifilipi ababwira ngo ndababwira ubuntu bw'Imana bwagaragaye mu ishengero ry'i Makedoniya. Haleluya. Alors ndumva umenga tugomba kwinjira muri sezo rino shengero nka communauté, ducika reference y'abandi bantu. Hamwe avuga ati icyo Imana ikaduhezagira nkuko yahezagiye AMC, icyo Imana ikaduhezagira nkuko yahezagiye famille naka. Mbega ivyo mwibaza ko ari binini cyane? Ni ibintu bitonyi cyane ku Mana yacu. Imana yacu irahambaye cyane ko yo guhezagira itabanje gukonsidera umugisha yampaye, ikaguhezagira nkaho ntariho, ikamezagira nkaho utariho. Ni turi benshi ko muri stoke yayo ho bari bikenyi ngo itugaburire, mugabo iriteguye kuramvura ukuboko kwayo igire neza abantu bayo. Haleluya, haleluya. Reka ndabivuga uko numva ndiko ndabihabwa. Ushobora kudasubizwa ivyo watakaje, mbwa ushoboye guhabwa ibintu bikwibagiza n'ivyo watakaje. Ani munyumvise neza. Ushoboye kudasubizwa wa muntu yagenda, mbwa ushoboye guhabwa uwundi akwibagiza uwagiye. Ushobora kutaronka umuntu agukomera amashi nka yayandi wa undi yagukomera, mugabo ushobora kuronka uwundi agukomera amashi aryoshe ku buryo wibagira aya mbere. Ushobora kutaronka umuntu akwizera akeremosi yaba. Numva mbwirwa na mwemera kubwira umuntu ari kararira ati hagarika kurira, hagarika kwiganyira, hagarika gucika intege. Turinjiye muri sezo y'ibikorwa by'ubuntu mu izina rya Yesu. Ubuntu butangaje bugiye gukora mu buzima bwanyu mu buryo butangaje. Ariko itanga ubuntu burushirije, icyo gituma ivuga iti Imana igwanya abibone, ariko abicisha bugufi ibaha ubuntu. Kini Imana itanga n'ubuntu. Imana iguhaye ubuntu ibikemuye ibibazo byawe. Agomba tucumve imbere ko twabanza. Imana ikubwira ati ndakugiriye ubuntu ibikemuye ibibazo byawe. Hari Imana itaguha ikintu na kimwe, ikubwira gusa ngo ndakugiriye ubuntu, ndakugiriye ubuntu. Ikubwira ati ndakugiriye ubuntu, ibintu si kibazo, birakwirikiye ubuntu bw'Imana. Rero ushobora kurindira ijwi ry'umuvugishwa cyangwa ukizera ibyo ndiko ndakubarira. Wenda kubwira ngo Imana yakugiriye ubuntu. Praise God. Imana yatugiriye ubuntu pe.
tujane hariya muri 1 Pierre chapitre 1 verset 2. Abantu mwatoranirijwe mu kwezwa kwa mpwemu nk'uko Imana data wa twese yabamenye uhereye kera. Genza wa yaramenye uhereye kera. Basibwiriwe ati Imana yaramenye uhereye kera. Ngo kugira ngo mwumvire Imana mucucagirwe amaraso ya Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bigwire muri mwebwe. Iyi niryo sengesho ryanje. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwebwe. Amen. Turaza kuvugana gatonyi muri uyu mwanya ibigwiza ubuntu, bituma ubuntu bw'Imana bugwira ku buzima bw'umuntu. Umwanya ni wankunda ndaza kuvuga n'ivyica ubuntu bw'Imana. Ariko umuntu ashobora kuba yagira ubuntu ugasanga ubuntu bwavyishe ku buzima bwiwe. Ari ibintu vyishe ubwo buntu ku buzima bwiwe. Alors ubuntu bw'Imana ni iki? Ikigwa tugomba kuganira n'ikigwa nise igikorwa c'ubuntu bw'Imana. Igikorwa c'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana ni iki? Isobanuro y'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana burafise isobanuro zibiri ngomba kubashikiriza kugira umuntu wese azisobanukirwa azitahure. Isobanuro ya mbere, iyo tuvuze ubuntu bw'Imana tuba tuvuze igihe Imana idukorera ibintu tutamerita. Tuba turavuga igihe Imana idukorera ibintu tutari dukwiye. Hari Imana kubw'ubuntu bwayo, ntibivuye ku masengesho, ntibivuye ku guhembwa ku kintu na kimwe, nga Imana kubw'ubuntu bwayo igakora ibintu mu buzima bwawe juste bifatanye gusa n'ubuntu bwayo kugiriye. Igihe ubibonye na wewe ndazi bikunda kubashikira ukavuga ati ibintu je mugumwe sinigeze ndabisengera. Iyo turiko turavuga igikorwa c'ubuntu, ubuntu buriko burakora ahantu simpaka haba ivyo wasengeye. Amen. Ibikoreka mu buzima bw'abantu ahantu ubuntu buriko buramuvinga buriko burakora ntibingana n'amasengesho yabo. Iyo ubuntu bw'Imana buriko burakora ahantu, ibikoreka mu buzima bw'abantu aho hantu buraja odora y'amasengesho yabo, biraja odora y'ukwizera kwabo. Amen. Hagiye uvuga ati vraiment iki kintu kivyawe no kwizera kwanje, ukamenga isi y'imwemu wayipresheje no kwizera kwawe, hama isi y'imwemu iratebira rekura ikintu hamwe na wowe wakirose umva umenga wagaruka uvuga ati vraiment narizeye ahantu. Hari n'igihe uvuga ati vraiment nga narasenze pe ati raba na mavi yaratevye aragira gute arakoboka. Hama inyuma y'amasengesho y'igihe kinini ukabona ibintu wizereye biraturumbutse biraje indani muri we, nawe utobivuga uguma wumva akantu kavuga ati sha nari nasenze. Haleluya. Yumvise umenga ivyo arose n'ivyo yakoze birangana. Uwaje ku isaha ya nyuma yakoze umwanya mutonyi, we yumvise umenga agiriwe ubuntu kubera ivyo ahawe ntiyabimerita. Haleluya. Arobona Imana ndiko ndavuga sezo y'ubuntu rero mwumve vya bintu birengera ivyo we wamerita. Amen. Vya bindi uwaje ubwa mbere n'uwaje ubwa nyuma bose bahabwa ibintu bimwe, bisigura ngo ubuntu ngaho hantu buriko burakora. Vya bindi wasenze cyane rero birasaba kutagira inzigo, birasaba ko atajaruzi ba mu mutima wawe, kuko urashobora gutangara wasenze 24 heures undi agasenga iminota 2 ukacubona muhawe ibintu bimwe. Ni kesyo ko muri uwo mwanya Imana niko yishura amasengesho iri kigira ubuntu. Abantu muri ko murangiva mumbwira amen.
Iyo Imana itanguye kugira ubuntu, nyumviriza neza, bari Imana igitangura kurengera amasengesho twasenze, uribaza cya gihe umuntu womenga arizera cyane ari kumwe n'umuntu atizera cyane, entreta bace bahabwa ibintu bimwe. Haleluya. Ukibaza ati none kuyu muntu umenga Imana irapendereye, umenga imuhaye ibintu atamerita. Wabitahuye rero, igikorwa cy'ubuntu gitangura kujya odora y'ivyo amerita. Haleluya. Sinzi ivyo uri kurakora n'ingero iri, mvuge gute, ingero ubereye, ingero umuntu wese yovuga ati vraiment wakoze amasaha 8 urakwiye guhembwaya, wakoze amasaha 5 urakwiye guhembwaya. Munyumvirize neza, iyo dutanguye kuvuga ubuntu bw'Imana, akazi wakoze n'umwanya wagakoze, munyumvirize neza, ngiamere nk'umuntu abazanamwo umutima wo kwitega ibirengeye ivyo ubereye. Gati ndi umukristo. Umukristo bona Imana nimwitege ko mu buzima bwanyu hoguma haba ibingana n'ivyo ubereye. Nta timonya ryo ufise. Ngumba ndakuzana ahantu uri kurabaho, uharura ati ndabiravye, ndabereye ibi, ndabereye ibi, ndabereye. Mugabo ubuntu bw'Imana bushoye no kunyinjiza mu bintu ntari imbereye. Haleluya. Nyemera rero mvugishwe kuri wewe, mvuga ati ugiye kwinjira mu birengeye ivyo ubereye. Ngira ni kwenda bivuze buhoro buhoro, ugiye kwinjira mu bintu birengeye ivyo ubereye. Iyi ni sezo Imana iduhakise kuvyo tutari tubereye. Shatakabaya. Rigari Imana igukurindira ati gicu nikiruzura imvura. Ati bandanye usenge, bandanye usenge, bandanye usenge. Favor yamanutse, grace yamanutse. Bica bitangura kurindira ngo amasengesho akwire. Nibisubira kurindira ibikwiye, ibibereye. Tuja twinjira muri vya bintu bitangaje. Twinjira muri vya bintu bituzazanira. Fati Mana, kubera ikungiriye ibi. Gacwishura ati nakugiriye ubuntu. Umunsi we Mose yabwiye Imana ati Mana, ndabizi yuko wavuze ko atamuntu umwe kubona hama ngo abeho. Mugabo ndakwinginze ngirira ubuntu je ndakubone. Imana ikugiriye ubuntu irarengera n'amategeko yashinze. Imana yakugiriye ubuntu irarengera n'amaruwa spirituel ashizeho. Ikaja higa y'ivyo, ikakugira ubuntu, ikagutwara mu yindi dimension wowe utigeze umenya, juste kwera ubuntu bwayo. Hati Imana ndabizi ko wavuze yuko atamuntu yo kubona hamabeho. Muga je ndakwinginze ngirira ubuntu, unyerekewe, unyiyereke, nyereka ubwiza bwawe. Yarabubonye ntiyabubonye. Igikorwa cy'ubuntu bw'Imana kizogwa access ku bintu tarubereye mu buryo bw'impemu. Haleluya. Hari ibintu ari Imana nimunahe ibintu vuba. Hari amasengesho Imana yumva kandi yumva gose. Igi utazanye ukwirarira ukaza imbere y'Imana uvuga ati Mana jewe sinari imbereye, mugabo kubwo ubuntu bwawe ngirira neza. Umukozi w'Imana yasengeye umuntu umwe yadandaje ubuzima bwiwe. Ni ntahe yavuze mu gikorane ariho ndi. Asengera umuntu yadandaje ubuzima bwiwe. Yagiye ku mupfumu, umupfumu aramuvura ingwara yaragwaye. Hama amuvuye, mugabo bagira isezerano yuko mu mwaka kanaka, ku munsi kanaka, itarike kanaka azocapfa. Uwo menga arabayeho, muga ntabayeho. Acarakira ya ngwara yiwe, hama carabaho. Arabaho gushika kuri wa munsi na ya sana wa mwaka. Hama acaragwara araremba agira afe. Hama umukozi w'Imana kiramusengera, mwemwe yaramubwira ati nawe uri kuramusengera ntaza gukira. Ati kubera iki? Ati ni kubera ko yaragiraniye alliance n'ubundi bwami, daye n'ubuzima rikarabaho subwiwiwe. Ati rero nawe uri kurasenga cyane ntaza kubaho, araza gupfa. Hama umuntu w'Imana avuga ati Mana ubu neko nkoresha kwizera,
niko ndakoresha n'amasengesho yanje muko ubu ndahinduye ngirira ubuntu. Nivyo vyari vyashinzwe, nivyo ntacyari gukoreka. Amasengesho niyo bihindura, ukwizera kwanye niko bihindura. Nga Mana ngirira ubuntu wewe. Imana ishamubwiye ati ndakugiriye ubuntu, ati kandi nujya muntu ndamugiriye ubuntu kubwawe nabandanya beho. Uwo muntu acararengana iminsi yiwe kandi hari amaruwa spirituel yari yaviyoye. Nagomba kubabwira ngo ubuntu bw'Imana butanguye kopera buraja hirya y'amakosa yawe n'ivyo wakoze muri kahise. Mwanyumvise neza. Ubuntu bw'Imana butanguye kopera vya bintu byose bavuga ngo bivanye nibi ibisinda bibereye, bivanye nibi ibisinda bibereye, ubwo burimbi bwose buca busenyagurika. Mose ntiyarashoboye kuvuga kandi kwari ukuri. Ntiyari umuntu je ndiko ndimvira Mose vraiment birantangaza ingene Imana ihamagara. Mose Imana imuhamagara gucungura abisirayeli. Mwibuke Mose yafise ibikomere bitandukanye. Mose yavuze akiri muto acagenda kurererwa mu basi ba Bisirayeli. Aza kurererwa mu basi b'ubwoko bwabo. Niyaronka amen. Niyaronka kajyo ko kubana n'ihanga ryabo, niyaronka kajyo ko kugumana nabo. Akurirayo ng'Imana kubera igira ubuntu iraranja ku buryo Mose n'ubundi aza kuregwa na mama wiwe. Kwa ezi kwategeza kurunka affection kana kugira ashobore. Amen. Hanyuma Mose ava ngaho atemwanya nakiwe kanwa yuko ataraze kuvuga neza. Mbwa Imana iramwegera. Mbwa ati Mose pe import intege nke zawe ni wewe nahisemo samasengesho sibindi birebire wenda kugiriye ubuntu niwe ngomba gukoresha kugira ngo ubwoko bwanje buve mu maboko ya Farao. Nyiganza mugeze mu ati ndagusengera ugirirwa ubuntu n'Imana, ndagusengera ugirirwa ubuntu n'Imana. Yo Imana kugiriye ubuntu ivy'imiryango nisubira kwa considere. Imana kugiriye ubuntu ivy'amashuri nisubira kwa considere. Ivy'Imana kugiriye ubuntu hari ibintu bimwe uburimbi abantu bashinga ubwo nyene buce bwa brise shishita kubera ikintu kimwe Imana yisemwo kukugirira ubuntu. Vuga ati Imana ngirira ubuntu. Isobanuro ya mbere no guhabwa ibintu utamerita. Isobanuro ya kabiri ubuntu bw'Imana n'ubushobozi uduha gushobora ibyo tutari dushoboye. Ubuntu bw'Imana n'ubushobozi buduhindura abantu badasanzwe. Amen. Ubuntu bw'Imana n'ubushobozi butuma dukoreshwa n'Imana ibintu bidasanzwe. Ubuntu bw'Imana n'ubushobozi butuma tumenya ibintu mu buryo budasanzwe. Hari igihe umenya ibintu kuko wavyize cyangwa wabibwiwe cyangwa wabibonye. Ngari igihe umenya ibintu kubera ubuntu bw'Imana wagiriwe. Imana juste ikagwa access ku ma information atanu namwe wari kuyakura cyangwa wigeze kuyakura. Imana juste ikakugira ubuntu ikagutwara muri stock yayo aho ama information yose hari ikaguha yukeneye. Amen. Imana hari igihe tugira ubuntu ibaze hano Imana cye nama ndavyimvira n'ukuri nama ndavyimvira gihe cyose sengeye umuntu nkabona umuntu arakira igitangaza ndahinda gashitse. Wewe baze umuntu harimo imigera ya malaria bamupimye gutya bayibonye imigera ya malaria kandi rikiri develop arashushe hama wamufata gutya ukamusengera nibi biganza by'inyama n'amaraso ukamusengera gutya
ukacyumva bwa bushuhe buraheze, ya maefe yose yangwara araheze, umuntu arataraguritse abaye muzima. Iki ni igikorwa cy'ubuntu. Ntushoboye kooperera ngaho hantu Imana itakugiriye ubuntu. Amen. Igihe cyose rero ibintu nk'ibyo bibaye, ndabizi ko je natandukanye na wewe, ndabizi ko nambaye umubiri nk'uwo wambaye, ndabizi yuko nshobora no gusenga nk'uko nawe usenga. Muga ubuntu bw'Imana bukampa access, canke nawe bukagwa access ku bintu kanaka bidasanzwe. Amen. Erega iyo dukorera Imana mbere tugakoreshwa nayo, suko turagahebuza, nuko ari ubuntu Imana yakugiriye. Yahisemo kugira igikoresho cyayo, ikintu yishiriye ruhande kubw'ibikorwa byayo bitangaje. Amen. Haleluya. Vuga tuntu bw'Imana. Jiwe rero muri ino sezo icyo nasengeye cyambere nuko mu buzima bwacu tubona ibintu byinshi tutamerita, hama 2 tubona n'ibikorwa twari tuzi ko tudashoboye biriko birakoreka by the grace of God. Hamubona ibintu imiryango nyene yigura pa urene giye ugenda ukadodora ahantu ufise CV, uzi neza ati avec iyi CV nta kuntu nakubera tonyemerera ahantu. Mga nikindi giye ugenda ugataha ikintu cyonyene fise n'ubuntu bw'Imana ngaha. Mga ubuntu bw'Imana wantu bukanyiganza iyo miryango gushika ku wanyuma ukisanga ngaho hantu. Grace. 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 Umuntu yatawe ibintu by'Imana neza, mu bintu uzomubonirako uzomubonera guca bugufi, kuko ubuntu bw'Imana burakunyundanyunda, burakwereka ko nta curi atari ubwo buntu bukugize icyo kintu. Nizere yuko introduction yanje mwayumvise neza. Nagombe nje ku bintu bikenye muri minota nka 10 n'ingahe sigaranye. Icyambere tujana hariya muri mcete cyambere Paulo yandika bikorino gice ca 15 umurongo wa 10. Ucusomera n'abanyefeso 4:7 n'abaroma 12 umurongo wa 6. Okay. Dusome abikorino ba mbere 15 umurongo wa 10 avuga ngo ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mba ukondi. Shemsa. Naho ntarabandanye ndakunda iki kintu. Ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mba ukondi. Tutaraje inyuma y'aka kavirigire. Nagomba kubwire ngo ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye uba icyuri. Shemsa. Ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mba ukondi. Umeze gute? Munasinzire nabyuke mu izina rya Yesu. Umeze gute? Ushoboye iki? Ufise ubwenge bungana gute? Ufise grace ingana gute? Wemegwa ku rugezo rungana gute? Ufise akazi kameze gute? Ufise amafaranga ngana gute? Ufise impano zingana gute? Umviza Paulo ayigeje kwiraba icyari, ayigeje kuraba ibyashoboye, ayigeje kuraba ubuntu yagiriwe. Yashavuga ngo ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mba ukondi. Aya majambo yavuze Paulo ayigeje kuraba ihamagarwa giwe. Paulo yavuze ngo bwa mbere Imana hamagaye Kefa, ihamagara Barunaba, ihamagara ba Yakobo, hanyuma avuga ngo mu nyuma y'izindi ntumwa zose nanjira amamagara. Amen. Ngwinyuma y'abandi muyandi maja uribaza wa undi wanyuma nyene inyuma y'abandi bose. Paulo avuga ati nanje irampamagara, hanyuma ye kumpamagara irankora, imama capacity, ima umwete, ima mavuta, ima ubwenge, ima
ijambo ryayo imishurwa rya Kristo Petero atarose n'abandi batarose, mugabo ayigije kubibona vyose ntiyirarira, acavuga ngo ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mba icondi. Haleluya. Wowe usagute, wowe ushoboye iki, wowe uri iki, nga ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye uba icuru no munsi. Iyo abatwotawe irishurirwa nta muntu yosuye kwivyimbya kundi. Iyo abatwari gutawura irishurirwa nta muntu yegushobora kuvuga ngo ndigitangaza mu bandi bantu, kubera ko tuzungurukije amaso dusanga icyo turi n'ibyo dufise n'icyo twita atari uko twari tubibereye, juste ubuntu bw'Imana bwatugize icyo turi no munsi. Ngo kandi ubuntu bwayo nagiriwe ni bwabaye ubw'ubusa, ariko natamye kurusha bose. Ibaze vuga ati je nahawe ubuntu bwo gutamba kurusha Petero, naho ubuntu bwo gukorera Imana kurusha Yakobo, naho ubuntu bwo gukorera Imana kurusha barukana ba Matayo. Atariko naho ndiko ndakorera Imana gutyo, nubwo buntu butangaje ndatahura ko si jewe n'ubuntu bw'Imana bwamaye gukora gutyo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nyiganza mugenza mubwira ati ni kubw'ubuntu bw'Imana gusa. Reka rero ntangure gushira utuntu. Ubuntu bw'Imana, hari umuntu avuga ati hari umuntu atinya kuvuga icari, atinya kuvuga ibyo ashoboye, atinya kuvuga ingabire Imana yamuhaye, ngo ni uguca bugufi. Guca bugufi ahubwo ni ukurokonesa ko hari ikintu ndi mugabo ntihaye. Amen. Baririmbye guca bugufi si kuvuga ko mutazi kuririmba. Guca bugufi ni ukwemera ko muzi kuririmba mbwa mwabihawe n'ubuntu bw'Imana. Amen. Ushaka kuba umu-entrepreneur mwiza, ushaka kuba umudandaza vraiment mwiza, ushaka kuba ufite ingabire zitandukanye. Aro mera nka Paulo, apana gukengera ubuntu bw'Imana, apana gutemera ubuntu bw'Imana, mbwa menya ahubwo source. Umyati buga nivyavuye mu nkomezi zanje, nivyavuye mu bushobozi bwanje, nivyavuye mu bindi Imana yangiriye ubuntu. Bano Imana reka ndababwire, kuba mfise microphone ndiko ndabigisha, suko ndigitangaza mu kwigisha, nuko nagira ubuntu gusa. Kuba ufise ibyo uriko urakora n'ubuntu bw'Imana gusa wagiriwe. Aro kubiniya, kubita vyica ubuntu bw'Imana. Mugabo kubimenya ukavyizera, ukaba fier navyo, mugabo ukagumana guca bugufi ko ni Imana yabimpaye, bituma ubwo buntu buba bwinshi. Amen. Aha. Ariko natamye kurusha bose, ariko si jewe yamara n'ubuntu bw'Imana. Ati nariruka nja mwivuga butumwa, nga icanyirukanza n'ubuntu bw'Imana. Mu yandi majambo, haleluya, hari abantu ngamufise ubwenge, atari ubwenge gusa ngo warigishijwe n'umuprofeseri. Juste Imana yakugiriye ubuntu igubwo bwenge. Hari abantu mwuguriwe imiryango, atari uko muzi kudodora cyane, nga juste gusa Imana yarakugiriye ubuntu ugeze ahantu. Paulo yararokonesheje ko yiruse agatama gusumba abandi, mugabo yaranamenye osi ko siwe n'ubuntu bw'Imana. Amen. Ari ikintu ngomba ko tuzamukamo cyane, ni ikintu bita guca bugufi. Amen. Jewe nugira ahantu muri no asenyama yanje, nkagushikana ahantu umutima wawe woroha, ukoroha, ugaca bugufi. Simvuze ngo wisuzugure, amvuze worohe, uce bugufi. No ndayishije kuko birivuga ngo Imana iha ubuntu abikishije bugufi. Ibanga ryo kugwirikana kubuntu mu buzima bw'umuntu s'amasengesho. Hari abantu barara mu vyumba amaveye indwi yose, ukwezi, mugo baravye mu buzima bwabo bari empty, nta buntu bagira. Kubera iki? Asenga na proud, asenga na ukwikunda no kudaca bugufi kunini cyane. Inyuma ya byose ugasanga nta buntu bw'Imana buri mu buzima bwiwe. Ivyo ashikira byose n'umuheto. Buga umuntu yo kwiga
guca bugufi rwose. Haleluya, haleluya. Umuntu yokwiga guca bugufi cyane. Nakubwiye guca bugufi sukuni ikibanza Imana yaguhaye, nukumenya ko Imana yakiguhaye kubw'ubuntu utabibereye. Ushobora kuba umudeje ahantu ukaba nyene uri umudeje abizi ko uri umudeje, ugafata inyuma umudeje, mugabo uzati ngaha n'ubuntu bw'Imana bwahashize. Si jewe naratamye, ari yavuze ngo naratamye, ni nka wowe ati naradandaje ndunguka, mugabo si jewe, it's a grace of God. Ni nka wowe ati nararongoye ishengero riraguka cyane, mugabo hari abandi barirongoye ntiryaguka kandi basenga kugusumbya. Ni nka wowe ati jewe naruguruje ikintu kimwe ngaha, nduguruza ikindi hariya, nduguruza ikindi hariya, mugabo it's a grace. Mwemwera icyo yantumye muri no misi nugucisha bugufi cyane imitima yacu kugira dushire hejuru mu gihe gikwiriye. Shijewe yamara n'ubuntu bw'Imana bwari kumwe nanje. Nibabubona babona gusa Paulo yiruka agashika i Tesalonike akavuga ubutumwa kamara y'imisi, hama kava i Tesalonike akiruka i Korinto, agashika i Korinto akavuga ubutumwa kava akaje Galatiya akavuga ubutumwa akavuga ati Paulo ni shaka si shaka. We avuga ati it's a grace of God. Ati rero Petero sinomu kritika, sinomu fata kwada korera Imana, ariko akoresha ubuntu bwiwe naje ndiko nkoresha ubuntu bwanje. Somera umurongo wundi Abaroma 12 gatandatu 12 gatandatu. Ume Abaroma 12 gatandatu. Muhuze umutima, nimushira umutima kubikomeye, ariko mugenda n'ivyiyoroheje, nimwiyite abanyabwenge. Bandanya. Oya, wamaye 16 mpa gatandatu. Home 12:6. Nuko dufise ingabire zitandukana. Vuga ati ndafise ingabire. Cyane umuntu wese ari muri iki kibanza vuga ati ndafise ingabire. Umuntu wese abwire mugenzi we ati ndafise ingabire. Paulo yavuze ngo we nta ngabire ufise, avuze ati twese umwe wese afise ingabire mugazi ziratandukana. Ntunkengere rero, ntazi kudandaza nka wewe, ntunkengere. Amen. Nazi administration nk'iwa, ntunkengere. Amen. Nazi kuvuza piano nkagire, ntankengere. Nazi kuririmba nk'undi muririmbyi ngaha, ntunkengere. Nazi kigena kiriya, ntunkengere, kuko duhabwa ingabire zitandukana. Amen. Mugareke mvugundi ukundi kuntu udafise nk'ivyo mfise ntiwikengere, utari condi ntiwikengere, udashoye ivyo shoye ntiwikengere. Amen. Urabiza aho hanze kimwe mu bintu Satani akoresha nukutuzana mu kibanza cyo kwikengera. Akoresheje iki? Akoresheje ivy'Imana itaduhaye. Reka ndakubwire, ivy'Imana itaguhaye ntubibereye, ahubwo umenye ivyo yagwaye ukabidevelopa, nivyo byo kugira ikimazi. Amen. Ivyo mfise utahawe nibikuzana mu kibanza cyo kwisuzugura. Ivyo undi muntu afise navyo nibikuzana ahantu, mbere nivyo ufise nibikuzana ahantu wirarira, kuko twahawe ingabire zitandukana. Ngare ngo izo ngabire twazihawe nk'uko ubuntu twahawe butandukana. Amen. Muyandi majambo, Imana yahaye ubuntu umwe, iraho ubuntu wundi, iraho ubuntu wundi, ubwo buntu nibusa, ubwo buntu buratandukana, ubwo buntu nyene butandukanye nibwo utuma turi ico turi. Amen. Ma Abanyefeso kandi umurongo w'indwi
ariko umuntu wese muri twebwe yahawe ubuntu. Ntihagire umuntu ahera ahantu yumva adafise. Duhera ahantu Bibiliya dushize ivuze ngo ariko umuntu wese muri twebwe yahawe. Umuntu yizera ko afise avuge amen. Umuntu wese muri twebwe yahawe. Ushobora kuba utaradekuva icyo wahawe mugabo warahawe. Ushobora kuba utarakinezerererwa mugabo waragihawe. Ushobora kuba utaracama kitarama ivyamwa mugabo warahawe ikintu. Muri twebwe yahawe ubuntu. Nkuko tugererwa ingabire ya Kristo. Nkuko tugererwa ingabire ya Kristo. Nkuko tugererwa ingabire ya Kristo. Good. Alors, tumaze gushikaho nagomba tujyane juste urugendo rugufiya mugabo rugomba rushira umuco kuvyo twari ko turiga. Ni gute rero wokuza ubwo buntu wawe? Kuri bamwe ari gusanga bukira ubwana nyene budashoye kuzana amaresultat. Hama benshi biyumvira ko ikintu gikuza ubuntu no gusenga no kwisonzesha. Naco gishoye kuba igikoresho gikuza ubuntu bw'Imana. Ikintu nyamukuru gikuza ubuntu bw'Imana ni attitude yawe, ni nyifato ufise ku buntu bwa mbere wahawe. Amen. Ekafate ko ngiriye ubuntu Serge ndamuhaye iyi karine yanje. Ikiza gukuza ubuntu bw'Imana cyane gusumba amasengesho ni nyifata za kugira amaze guhabwa ino karine. Amen. Cyane cyane ndavuga ngo kuba tayifise ashobora kuba afise karine wenyene muri no sare yose nga uza ingene agomba kuzoguma aronka ubuntu bwinshi cyane bujanye n'ino karine. Biraza kuvana n'inyifata zogira ku bandi bantu badafise karine. Amen. Reka fate ko mfise ubwenge butangaje buhebuje muri kino kibanza gusumba abandi bantu bose bari ngaha muri kino kibanza. N'ubuntu bw'Imana nagiriwe. Mugabo rero kugira ngo ubwo bwenge bugume buba bwishi inyifato nza kugira kuba dafise ubwo bwenge nizotuma Imana igume ingwiriza cyangwa ikinyaka nivyo nari mfise. Amen. Reka mfate ko Imana ingiriye ubuntu nkaronka amafaranga menshi cyane. Ndose amafaranga menshi cyane ni kintu ciza n'ubuntu bw'Imana ngiriwe. Inyifato nza kugira ku bandi bantu badafise ubwo buntu bw'amafaranga izodetermina ko ayo mafaranga ndayakwa cyane naho Imana igume inyongerereza. Namwe utahuraga konyene nta kibazo. Imana ishimwe. Reka mfate yuko Imana ingiriye ubuntu nkisanga afise ndumudeje ahantu n'umuntu ngiriwe kuko hari abantu tunganya amashuri batabaye abadeje ahantu. Hari abantu mbere basumbye ubwenge mu ishuri babriya kunsumvya mga batarushywa akisi aho hantu nga jewe ndaharonse ndinjiye aho hantu. Ubwo buntu ngiriwe inyifato rero nza kugira kuri abo bantu izodetermina ko Imana iguma inteza imbere cyangwa ahubwo itangura kundesista. Iyo Bibiliya ivuze ngo Imana iresista bibone ni jambo riteye ubwoba abantu b'Imana. Ni jambo risigura pastor haguruka gatonye cyangwa ni wicarire vesa ngwana. Ngira ndabereke icyo bita kuresista umuntu. Nigishwe n'ibishusho. Pesa gerageza. Ndi fonsa winjira. Ibi Bibiliya ivuze gutya ngo Imana iresista igwanya abibone ni bande n'abantu bafite attitude mbi ku buntu bw'Imana bagiriwe. Bo baragomba gupressa, bo baragomba kwavansa, bo baragomba gutera imbere, babandanye baje imbere mbwa baratovye isoko ryo kubandanya uje imbere no guca bugufi.
Samasengesho nove uguma wimvira amasengesho. Samasengesho bwa mbere atangura. Uribaza gusenga Imana, ugasenga Imana ikira kuresista. Ukabwira Imana ati nduza atahubwo jya hasi gose. Ati Imana shira hejuru, abwira ati ndikunda kwimbira icobo gikwiye. Kubera iki? Yabonye ikintu yita ubwibone mu mutima w'uwo muntu. Ubwibone nabwo nakubwira ivyo ari byo. N'umuntu agomba guhagarara ku mutwe abandi kubera ko badafise ubuntu yahawe. Niwe yicarire. Rero kugwanywa na Marayika Gabriel ni mitende. Kugwanywa na Mikayeli ni mitende. Nga kugwanywa n'Imana nituma umumarayika. Imana ibonye ubwibone mu buzima bw'umuntu mu gusambura entreprise yiwe nituma umumarayika. Niyo yizira ikayisenya uhereye hejuru gashika hasi. Abakozi b'Imana bari anointed mu buryo butangaje boza bakagusengera. Mbwa Imana ikavuga ati mukozi w'Imana yacu usengera ivyo je ndiko ndasambura. Kuko yivuze ngo irresista abibone. Aro kuba waragira ubuntu, pay attention. Kandi ubuntu bwacu bushoye kubriya mu buryo butandukanye. Umuntu mw'inyenyeri wikabriya mu buryo butandukanye, akaba umuntu akomeye gose. Aro ugezaho, pay attention. Urazi gituma abantu bese badapesa ngo bashike kure, ni kubera 6 bayifatamwo nabi, ituma banyura ku mutwe abadafise iyo 6. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri ndagikura muri Yohana 3 Jean 3 kuri 27. Ngo ndagwirinde ibanga rigufasha. Ibanga rya mbere, pempota Imana yo gushikana kumuciye bugufi. Kandi gutuma umuca bugufi ibwira ati jewe mfise ubuntu uwundi afise ubundi. Sinzi ko muvyumvise. Ibwira ati naho nkomeye muri aka karere uwundi akomeye mu kandi twubahane. We twubahane. Ndakubaha unyubahe. Ukomeye mu karere kawe nkomeye mu karere kiwanje. Kuko biri yavuze ngo kuko Imana yaduhaye ubuntu butandukana. Indi atitite ngomba ko mubona. Mugabo imbere yuko umpiyi banzumpe ingoma ya 2:32-44. Aho ucuhangarukanira mu mwanya. Tuzaza kuharangiriza. Umwanya wanje uraheze. Nyarukiza. Ingoma ya 2:32-44. Muri yo misi Hezekiya aragwara agira hafi yo gupfa, asenga Uhoraho nawe aramwishura amuha n'ikimenyamenya. Ariko mumvirize abantu Imana, ariko Hezekiya ubuntu yagiriwe ntiyagira iki, ntiyabumwishura. Inde hari abantu bariko baranyumva. Imana yiteza ati Hezekiya ubuntu ndakugiriye wowe ubunyishure. Amen. Niyo yavuze ati wenda kongera imyaka nga wirasiye ku iyo myaka uriko yinkoreramo. Amen. Ati wenda kongera imyaka yo kubaho nga wirasiye ku muri imyaka ugumuciye bugufi. Nuko uvuga ati Imana tijende gitangaza umuntu ahinduke programme Imana yavuze ko mfa none irabihinduye ndabayeho. Ati vraiment ni munyemereje ndakomeye. Imana yiteza ahubwo muri ico gihe kinyongera ahawe yuko aca yubaha Imana gusumbava. Mbwa bivuze ngo Hezekiya ntiyabumwishura kuko yaciye yishira hejuru. Imana ivyo biroroshe. Igwaye ikintu haku ico kintu kikwegereza kigaje kigushira kure yayo ibikwirikiye iki kwaka. Kuko yaciye yishira hejuru mu mutima. Kubw'ivyo uburake bw'Uhoraho buza kuriwe no ku Bayuda no kuri Yerusalemu. Mwana ati diri ugize ndi yaranjije ndahindura programme yanje nenda uciwigira akataraboneka. Imana kirazirira ingurake bwayo. Amen. Ngari ngomba gutora iki? Ngomba guturamo ikintu gikomeye
nshuti yanjye, peu importe ibintu Imana yokora mu buzima bwawe, peu importe position Imana yogushirako, peu importe amafaranga Imana yoguha, Imana ishuye kukuduza kure cyane y'ahantu wigeze urota, mugabo cya bugufi mu mutima wawe. Si kubw'inkomezi, si kubw'ubwenge, si kubw'ububasha, ni kubw'ubuntu bw'Imana. Ndumva abantu Imana ikiregeranya imitima, yegeranya imitima. Nyongera rero ndabereke nari mpereye kuri contre exemple, gwenda bahe exemple nziza. Tujyana hariya muri Jean 3:27. Yohana arabishura ati naco umuntu ashobora kuronka ubwiwe atagihaye kivuye mu ijuru. Ndakunda abantu bagendanye n'Imana. Ibaze Yohana vyaravugishijwe baravuga ngo mwavyawe n'umugore. Nta muntu umwe asumbya Jean Baptiste. Yohana ni nkayo yahawe ubuntu busumba bwa Mose, busumwa n'abandi bantu bose. Muga Bibiliya ivuga ngo Yohana yishura abantu ati naco umuntu ashobora kuronka ubwiwe atagihawe kivuye mu ijuru. Ubwibone bwa mbere ni igihe ivyo uhawe utabibona nk'ibivuye mu ijuru. Igihe ibintu bikorokeye mu maboko yawe, impano n'ibindi vyinshi, utanguye kubibona nkaho umenga ni travail zawe, uratakaye. Ari ni abanyengabire Satani yabafatiye arabahamba ntibaba bagishobora kuvyuka. Abakozi b'Imana bakomakomeye arabahamba ntibagishobora kuvyuka. Abarimvyi bakomakomeye arabahamba ntibagishobora kuvyuka. Ni kubera ivyo Imana yabahaye ntibabibonye nk'ibivuye mu ijuru. Ndugiriza hejuru 28 quickly. Ni mwebwe ubwanyu mushingira intahe yuko navuze nti si jewe Kristo. Mwibuke Jean Baptiste, Yesu yajya musanga kuri tere ariko arakorera abantu, ari gitangaza yamamaye. Mugabo Yohana yaguma abwira abantu ati si jewe Kristo. Tinaho mwashize ku mutima si jewe Kristo. Ahangome ndabasokororera akantu kazobafasha kurambira muri 6. Amen. Nagomba ndabasokorera akantu kazobafasha kubandanya muduga ahantu hose uzobukora. Si jewe Kristo ariko natumwe kumwitangira imbere. Bandanya 29. Uhawe, umviriza akantu yaciyavuga, uhawe umugeni niwe mukwe, ariko umugenzi wuno mukwe, umugenzi ninde? Umukwe ninde? Yohana ikavuga ati umukwe ni Kristo, umugeni ni shengero giwe. Mbwa jewe ndi umugenzi w'uwo mukwe. Yatirimuka akavuga ati aka gahungu gashisi inyuma yanje wesha, wewe urazi ko ndagusumbya amezi 6. Urazi ko je wa iterana tawe kwikora ko utaraza, wewe wigira iki nguri Mesiya. Muge Yohana aramenya ati naho mfishe ubuntu sindagahebuza mu buntu, hashoye kuza umuntu asumvye ubuntu. Mbwa ni gute tubana n'umuntu Imana izanye mu ruhande rwanje kandi asumvye ubuntu? Ati ruhande se mukwe, ariko umugenzi wuno mukwe amuhagarara iruhande amwumva anezererwa cyane. Umviriza, umugenzi wuno mukwe anezererwa cyane n'ijwi ry'umukwe. Represence. Yohana yatangiye igikorwa cy'Imana Yesu ataraza, yamamaye Yesu ataraza. Mugavuga ati amaze gushika. Amen. Amaze kuza, umviriza attitude yanje, amaze kuza cyampagarara iruhande yiwe nkumviriza amajambo yiwe akanezereza. Amen. Anezerwa cyane n'ijwi ry'umukwe, nuko ako kanyamuneza kanje karashira. Nyumviriza, juste reka ndabirezime gutya. Nshuti yanjye, ikintu kizoguha kumara umwanya muremure mu buntu Imana yaguhaye kandi ukagumuduga, nugushaka kudetecta ubuntu buri ku bandi, ko buri hejuru yawe cyangwa buri munsi yawe. Hari abantu batazi kwikomporta imbere y'umukoresha wabo,
batazi comportement wogira. Avuga ati je kameme ndakomeye ndahambaye. Nshuti yanjye uzobuheze. Yohana kimwe mu yavuze ati uko Yesu anyegera niko je ndabivamo. Uko Yesu avyinjiramo niko je ndabivamo. Uko Yesu afata igikorwa niko je ndakirekura. Uko Yesu afata ikibanza niko jewe ndakireka. Kubera iki? Yaratahura ngo uyu ntarabaho wewe yarariho. Amen. Ati burya nka resista uyu ni mukuru wanje nkaza kumuresista biraza gupfa. Amwumva anezerwa cyane nijwe yiwe dukiza gatonya. Ujya acaravuga ntuzi acara declara abonye Yesu araje gutya acavuga ngo ujya akwiye gukuzwa nanje ngigwe muto. Nkamwe ukagira akakantu mu mutima wawe uzobohejeje kwa avance igihe cyose. Yohana aravuga ati bigishwa bayige yaza afise ishengero nini ya Yohana. Acaravuga ati mugana ofisi ishengero nini. Pay attention. Ujya ari karaza ujya akwiye gukuzwa nanje ngigwe muto. Mbega guca bugufi. Ujya akwiye gukuzwa nanje ngigwe muto. Reka ndakubwira ibanga. Ni wowe n'umuntu yahawe ubuntu busumba bwo wahawe muri domaine kanaka. Muyisangiye cyangwa mutayisangiye. Ni wamushikira uraca bugufi. Ni agomba kwinjira mu byo urimo uzoterwa isokoka mu boroboro. Ntuze wigera uja muri komba n'umuntu agusumbye ubuntu. Amen. Jean Baptiste yavuze ati okay kuzwa. Nako negura inzira wewe kuzwa nanje ngigwe muto. Haleluya. Bivuga ngo umuntu niyafata igikombe cy'amazi cyangwa ugwato ikirahuri akagihereza umuvugishwa n'Imana kubera avugishwa nawe ati uwo muntu azohabwa impera ingana nuwo muvugishwa n'Imana mwumve atarwereka aravugishwa. Kubera iki? Yize kubaha onction supérieure. Muriko muranyivuga yemwe guca bugufi n'ugutahura mbe muri iki kibanza mpagazemwo ndi mu kibanza no kira bugufi umuntu cyangwa ndi mu kibanza abandi bonkira bugufi. Ndi mu kibanza aho ibintu bituna kuri jewe cyangwa ndi mu kibanza njana ibintu biturunye bijanye. Utanguye gutahura ibyo uzoguma uja hejuru igihe cyose uzobukira aho hantu. Mwarahezagiwe Yesu abahezagira bagire neza. Kwera umwanya wanje reka ngarukize ngaho. Mugabo abantu b'Imana abantu benshi gituma bahagarara vuba mu bintu barimo ni kubera batamenya ubuntu bwabo aho bugarukira n'ingene babukoresha. Ugomba kubandanya wavansa kandi utera imbere. Menya ubuntu bwawe umenye aho bugarukira ukire bugufunga bw'abandi hama wavansa mu vyaguruke dusenga Imana.